Nous sommes toujours reconnaissants au Seigneur. turashimira misi yose umwami buri gihe Nous pouvons nous dushobora gukorana et nous ne sommes pas ici pour parler kandi nous-mêmes. ntituri hano kugira ngo twivugishe ubwacu ariko ni kugira ngo tureke imana ituvugishe biciye ku ijambo ryayo. Et si nous avons chanté les chœurs niba twaririmbye indirimbo contre ce qui a été tukaba twafashe neza ibivugwa mu ndirimbo n'imirongo ya bibiliya, rero aho imana yamaze kutuvugisha. toujours nécessaire. iminsi yose ntibiba bikwiriye ngo habe ubutumwa bukomeye cyane. Imana ivuga mu biciye bugufi kose, yihishura mu guca bugufi kose. Abantu gusa Les choses nibo bagoza ibintu. Abahanuzi étaient totalement bari basanzwe cyane, à la nature. bafatanije n'ibyaremwe, bafatije n'Imana, bagahomekerwa na mpwemu yera, kandi ibintu byose byagenda neza. Que lorsque Ni gusa igihe abantu, les esprits igihe impwemu intelligents sont impwemu entrés dans le royaume de Dieu, z'inyagenge zinjiye mu bwami bw'Imana, et il en sera ainsi pour nous tous. niko C'est là, ibintu umubabaro uri ngaho, aho abantu batanguye Dieu avec leur intérêt. gukoresha igikorwa cy'Imana n'ubwenge bwabo. Nta muntu Expliquer Dieu. yoshobora gusobanura Imana, Pas d'homme nta muntu expliquer aux autres le dessein. yoshobora gusigurira abandi umugambi w'agakiza w'Imana nk'aho menga uba ari indi nama y'ibanga. Ariko dushobora gukora ikintu kimwe, turashobora Le cœur incliné, umutima uciye bugufi humble, n'impwemu uciye bugufi ku bw'ubuntu bw'Imana, nous laisser conduire dushobora kureka tukarongorwa na mwemu w'Imana parole. mu ijambo ryayo. Alors que j'étais assis ici, Mu gihe nicaye hano nariko niyumvira rapidité. kwihuta Le premier mois de cette année, ingene ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka ingene kwagiye. encore, j'étais Aheze iminsi mike nari muri Siriya, en Jordanie, muri Yorodaniya, muri Egiputa, puis à Zurich. hanyuma nari no muri Zurich. Uyu munsi J'ai parcouru environ uyu munsi nagenze ibirometero 1600. retour ici. Rero nagarutse hano, Le temps igihe passe si vite. kirihuta cyane ku buryo Où il s'arrête. Et aucun tutazi aho gihagararira. Nta munsi n'umwe ugaruka, nta mahirwe namwe yigarukana. fini pour toujours. Ibintu byose biba biheze burundu. Ariko nategerejwe kubivuga hano kuwa gatatu canke aho bari kwa Mungu Zurich. Narahungabanye na cyane cyane i Cairo, J'ai rencontré le chauffeur igihe nahura n'umushoferi w'imodokari wari yantwaye hari amapiramide akantumira mu nzu yiwe. Aho niho nafunguriye ku mugoroba. Il s'est approché de moi. Yaranyegereye yuzuye umunezero, akayangana mu munezero, arambwira ati, Depuis que tu Mwenata Frank, priais pour moi, guhera aho wansengeye kiriya gihe de fumer, nahagaritse kunywa itabi ceci et cela, et ma n'ibi n'ibindi, ubuzima bwanje différente. bwabaye ubutandukanye. Narahindutse kandi nanezeranywe n'uyo n'umutima wanje wose n'ubugingo bwanje bwose. Imana iracyari ya yindi, kandi igihe umuntu aje kuri yo akagira umwimenyerezo nayo, ubuzima bwiwe buba ubutandukanye. Imana iguma ari ya yindi, ariko twebwe turahinduka igihe tuje kuri ya Mana nyene. Kandi uko niko bimeze, kuko dutegerezwa guhindurwa, atari ko twihindura, ariko duhinduwe n'ubuntu bw'Imana. Bene data na bashiki bacu bo muri Siriya, Yorodaniya no muri Egiputa baraturungikira indamutso nyinshi. Murabizi ko kwa gatatu twakiriye bene data babiri bo muri Yorodaniya hano.
il est parfois un peu rimwe affligeant na rimwe birababaza de kuri rencontrer twebwe des personnes qui guhura n'abantu avoir été conduites par biyumvira yuko barongowe namwe mu w'Imana imyaka myinshi rien entendu ariko ata kintu na kimwe bigeze bumva mu byo Imana yakoze mu minsi yacu canke génération. ibyabaye muri runo runganwe. Rero kuri jewe La plus incompréhensible. ico ni ikintu ca mbere kitumvikana hano ku isi yuko abantu biyumvira ku ruhande rumwe ngo barongogwa na mwemu w'Imana, Et hanyuma d'autre part, ku rundi ruhande n'est absolument rien entendu. ntibabe barumvise ikintu na kimwe mu byo mwemu abwira amashengero. Comment cela peut-il None s'harmoniser ibyo bishobora guhuzwa gute? Bishobora gushigwa ku kintu kimwe gute? celui qui le Urufatiro rumwe. que celui qui le Umuntu abyifuza kubitahura, jewe ndi mu bantu badashobora kubitahura. Cela Kuri va jewe simplement ibyo bigenda bijanye. parole, Ijambo l'esprit, nkemu, l'église ishengero, doit former ibintu une byose unité. bitegerezwa kuba bifise ubumwe bw'Imana. L'église est en effet Ishengero appelée ryahamagariwe à la parole. Elle est nk'uko bihuje n'ijambo, ryacitse igice cy'ijambo, est née par l'esprit. ryabyawe na mwemu, ryabyawe na mwemu, La nouvelle vie de ryaronse ubuzima bushasha n'Imana kandi a le lien avec lui. rifise aho rihurira nayo n'Imana. Aho rihurira n'Imana ntibiba biri mu kuba Supérieur umuntu wishyira mu byicaro biri hejuru, ariko ni ku kuba Imana ubwayo réellement ishobora révélé à nous. kutwishurira ubwayo, twishurira. Nasomye L'évangile de Luc, umwanya uheze ijambo ryo muri Luka, chapitre, ubutumwa bwa Luka igice ca 24. c'est comme un message Ni de Pâques. Il est dit, nk'ubutumwa bwa Pasika, haranditswe no ku murongo wa 34, Luka 24:34. ceux-ci leur annoncèrent, le Seigneur est vraiment Kandi bavuga bati ni ukuri umwami Yesu yazutse kandi yabonywe na Simoni. Verset 35, il Murongo wa racontait 35, eux aussi ce qui s'était passé en nabo Israël. babadondera bya bindi byo mu nzira, Il avait été reconnu kandi yuko bamumenyeshejwe nuko yamanyaguye umutsima. Verset 36, pendant Umurongo wa qu'il 36, parlait bariko baravuga ivyo, Jésus lui-même se Yesu ubwiwe ahagarara hagati muri bo, disant, arababwira ati amahoro ave muri mwebwe. le merveilleux message que Ubutumwa le bwiza bw'igitangaza bw'uko umwami yazutse, qu'il se révèle ko aux siens, yishurira abiwe, il est devenu ko notre ya- réconciliation, citse ukwiyuzuza kwacu, amahoro yacu, ubuzima bwacu. n'a pas été exprimé Ibyo en parole, ntivyavuze gusa mu majambo, là ariko où les gens hari aho abantu qu'ils soient banezererwa yuko yazutse, yuko vivants, ari muzima. et là où ils en parlent, Aho rero babivuga, c'est là qu'il vient, aho niho aza, niho aza kuri bo, kandi niho abishurira, leur parle. arabavugisha. Ce que nous voulons Ni dire, ni navyo natwe dushaka guhera ku gatatu ku butumwa bwo sur la montagne, ku musozi bura nous l'avons ndabwitwaretse cyane. Hano twabisomye na cane cane hari mu butumwa bwiza bwa 5, Matayo igice ca 5, il est dit, haravugwa hano ku murongo wa mbere, Matthieu 5, Matayo 5 umurongo wa mbere, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, abonye iryo shengero après aduga umusozi. assis, Amaze kwicara, ses disciples s'approchèrent de lui. abigishwa biwe Il a baramwegera, ouvert la bouche, il les enseigna yanzika kuvuga, et dit, arabigisha. il s'assit et ouvrit la bouche. Ati hahigwa Je
ngo aricara dimanche à arabigisha. Zurich. Nabivuze kwa Mungu Nous ne sommes pas là Zurich, pour faire ntituri hano des conférences kugira ngo sur Dieu. tugire amanama Nous ku sommes Mana. là pour présenter Turi hano kugira ngo que Dieu a mis tugaragaze icyo Imana yasezeranije mu ijambo et ce que ryayo Dieu kandi a à dire n'ibyo à ifise son peuple. kubwira ubwoko bwayo. Qui peut faire une Umuntu wese arashobora gukoresha inama, ariko nimwibaze umwami Yesu yicaye ouvert. hanyuma akugurura umunwa. Que se passerait-il aujourd'hui si Mbega uyu munsi byogenda gute aje hagati muri twebwe? tout le monde attendrait qu'il fasse Abantu bose bokwitega yuko ahava apparition et qu'il agaragara mu buryo bwiza, hanyuma akavuga au microphone akavugira muri mikorofone. si Yaricaye et a ouvert la bouche. hanyuma yugurura umunwa. Formalité. Nta bintu na bimwe by'uko ibintu bisanzwe bikora yagoze, we gusa yavuze Vérité ukuri en gukomeye, phrase abivuga mu majambo magufi nk'uko tubizi. c'est le plus long Nibwo butumwa burebure qu'il ait prononcé dans yoba la parole yaravuze mu ijambo de Dieu. ry'Imana, ariko Aucun homme nta muntu n'umwe ashobora gukora we ku bwiwe demande ici. ibyo C'est un moment. asaba muri buno butumwa hano, ariko ibintu birabwa cyane mu bya mbere bivugwa hano. A une réelle chance de recevoir Bafise amahirwe akomeye yo kuronka ibisigaye byose bihawe n'Imana. Mu kibanza cya mbere rero haravugwa Matthieu 5 au verset aha ku murongo wa gatatu, muri Mateyo 5 umurongo wa gatatu, ngo hahigwa aboro mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. parmi ces personnes Niba dushobora kwiharura muri bano bantu b'umutima, spirituellement abantu mu buryo bw'imwemu ari aboro ari abakene, nta kintu na kimwe tuzana ubwacu. Bisigura ngo ku bwacu uko turi nta kintu na kimwe tuzana, ahubwo tuza tugaragara kugira ngo twuzuzwe, bénis duhezagirwe. pauvres Ngo en esprit, hahigwa car aboro mu mitima yabo des cieux est à eux. kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Des gens qui sont spirituellement riches, Abantu mu buryo bw'imwemu batunze, bumva ko bazi byose, bazi byose, bamenye byose imbere yuko baba babyumvise. Ibyo nabyo birabaho. Nahuye n'abantu bari bazi ibintu byinshi imbere yuko ibyo bintu binavugwa ngo bishugwe byigishwa, barabizi imbere y'igihe. Ibyo nabyo birabaho. Sindabizi niba mwe mwarahuye nabo, ariko abantu nk'abo barabaho. Dieu cherche des gens Imana irondera qui abantu sont spirituellement mu pauvres, buryo bw'imwemu ari aboro ari abakene, baza kuri yo nyine nk'uko bari, batazana ikintu na kimwe, connaissance atabumenyi na bumwe mu buryo bw'imwemu, atakintu na kimwe. qui s'assoit Bo gusa bicara ku birenge byabo il a bagatega amatwi ibyo ashaka kubabwira. les pauvres Ngo hahigwa aboro mu mitima car le royaume des cieux kuko leur appartient. ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo, cyangwa ngo bazobuhabwa. Ce dont nous avons besoin. Ibyo ni byo gusa dukeneye. Maintenant, bien sûr, Ubu rero nyine tout le reste vient. Tout le reste ibisigaye byose birakurikira biraza. Nimba ubwami bw'Imana tubuhawe twebwe nk'aboro mu buryo bw'imwemu, aho rero ibisigaye byose nabyo mu buryo busanzwe bitabyishiramo. plus loin, Birabandanya kure verset 4. ku murongo wa 4, Bénis ceux qui souffrent. ngo hahigwa abatuntuye abababazwa kuko ari bo bazokwirugwa. Murabizi yuko birakwiye kupimanya ibyanditswe byera bimwe bigeranya n'ibindi. Ahantu hamwe haranditswe, Pawulo niwe yabivuze Philippiens mu 4. Bifilipi 4 akavuga ngo munezerwe mu mwami. Dans toutes vos voies et
mu nzira zanyu, akavuga ngo ndongera kandi ngo munezerwe. Hanyuma hano hakaca havugwa ngo hahigwa abatuntuye abarira. Harananditswe ngo dutegerezwa kurirana n'abarira tukanezeranywa n'abanezerewe. Abaroma 12:15. Hanyuma hano ku murongo wa 4 muri Matayo 5 haravuga ngo hahigwa abatuntuye kuko aribo bazokwirugwa. Abantu gusa mu buryo bw'imwemo arabakene, abantu bashizwe mu bwami bw'Imana nibo bashobora kuba bagenda bababaye, nibo baba barakuwemwo mu mutima wabo ugumye nk'ibuye, bakaronka umutima uhuje nuko Imana ishaka, bakagira ukwiyumvanamwo bamwe ku bandi, bakababarana n'abandi, bagashobora gutwara umubabaro umwe uwundi, bagahagararana bamwe ku bandi. Ibyo bitegerezwa kuba abo nibo bategerezwa guhumurizwa, nibo bazokwirugwa. Matayo 5:5. Hahigwa abatekereza kuko aribo bazoragwa isi. Ibyo nabyo byose tugeza kubihabwa n'ubuntu bw'Imana, kumenya aho ubugwaneza Imana ibusaba naho ugukomera cyangwa gukara rimwe rimwe biba bitegerezwa kuba bihari. Murabizi yuko aranditswe kuri Mose ngo yari umugabo wa mbere w'umugwaneza yoba yarabayeho hano ku isi, mu guharura 12:3. Hanyuma igihe yabona ko bariko bakora akanyana k'izahabu, ubwoko bukoma impundu mu munezero batamba, ubugwaneza bwiwe bwa Mose nabo bwarabuze. Mbere amenagura ibisate byariko amategeko, hanyuma ahindura umunyota ako kaka k'izahabu. Mu Kuvayo 32:19 ubugwaneza bwari buhagaze. Ni nako n'umwami wacu byagenze igihe yinjira mu rusengero rw'Imana, akabona ibintu byose byaberayo, urudandazwa rwose hamwe n'ibicuruzwa bakorerayo, n'amakese yaba ateretse ku meza kugira ngo byose byaba nk'uko bigenda mu maduka. Aho niho rero byahagarariye, aho rero ishaka ry'Imana riramufata. Hanyuma igikorwa ciwe arakirekana neza, avuga ngo uburake canke ngo ishaka ry'Imana iyo ryamfashe, inzu yanje izokwitwa inzu yo gusengeramo, ariko mweho mwayigize inzu y'ababandi. Aho imeza zaragurukijwe, amafaranga aragurutswa, abantu bari mw'ibyo bicuruzwa barakubitwa. Rero ntihari hakiboneka cyane ubugwaneza bwiwe. Byari bikwiriye kumenya ni hehe ubugwaneza bufise ikibanza cabwo, ni hehe kandi hagomba gushiraho guhagarara mu gukara. Imana ibime kandi ibiduhe twese. Birashobora gushika yuko kubwo uguca bugufi cyangwa ibindi byose ugasanga nidufashe ikibanza cacu nk'uko twategerezwa kubikora, kubera yuko twiyumvira yuko ngo dutegerezwa kuba abagwaneza. Harananditse hano Matayo 5:6 ngo hahigwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka kuko aribo bazohazwa. Turabizi yuko mu minsi ya nyuma umwami yaravuze imbere y'igihe yuko ukugabitanya kuzogwira, kandi ko ingaruka z'ibyo urukundo ngo ruzotimba muri benshi. Matayo 24:12. Hano naho haranditse ngo hahigwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka. Hariho abantu bifuza ukugororoka kw'Imana. Turabizi yuko nta kugororoka kuba hano kw'isi, ntidukeneye kubirondera kuko ntituzigera tubibona.
En effet, il s'agit rero du royaume bijyanye hano de Dieu n'ubwami et non du bw'imana royaume terrestre. si ibintu bya hano ku isi Bénis ceux qui ngo ont hahigwa soif de la justice, abafise inzara n'inyota byo kugororoka ils seront kuko rassasiés. ari bo bazohazwa. Un homme umuntu qui a faim afise inzara peut être douloureux. birashobora kuba bibabaza, kandi niba inyota nayo yiyongeye ko C'est d'avoir à manger. vuba birakwiriye ko aronka icyo gufungura akaronka n'icyo kunywa. Bénis ngo hahigwa ont faim abafise inzara n'inyota byo kugororoka. Matiyo 5:6 kuko ari bo bazohazwa. qui ressent de la ninde ibyo abyumva, ninde abifise ibyo, ninde abyumvamwo, ninde abifise mu mutima wewe. ont été placés abantu dans le bashizwe mu bwami bw'Imana, tous les autres abandi nabo seront à côté. bazoca ku ruhande, kandi ijambo nta kintu na kimwe rizuba rifise cyo kubabwira Parole ne trouvera na gato. Basi ijambo ntirizobona leur vie. ugusoza mu buzima bwabo. abantu bashizwe mu bwami bw'Imana À ce que Dieu bagira umugabane mu byo Imana yasezeranije mu ijambo ryayo, et nous pouvons kandi dushobora de cela. kuba muri abo Nous confessons turatura que nous sommes yuko turi abakene, aboro mu buryo bw'imwemu, turi abakene mu mwemu, n'avons pas kandi ntidutegwa isoni d'être pauvres. no kuba turi aboro mu mwemu. Ntidushobora kwifatanya na benshi mu bari aho, kandi ibyo si byo nyamukuru. ikintu nyamukuru ni uko Imana ituvugisha. Il ne s'agit pas de savoir ntibijyanye no kumenya niba dushobora guhangana n'abandi mu bijyanye n'ubumenyi cyangwa ubwenge. Kuri twebwe il importe ikintu nyamukuru ni kumenya niba Imana ishobora kutuvugisha. Hahigwa, kandi turi muri abo, muri ibyo ngo hahigwa aboro mu mutima. Ndashobora kubibabwira mfite icyizere cyose, abantu baturaba, qui regarde nos abantu services divins. baraba ibikorwa byacu by'Imana, bakaraba uburyo ubwo tuvugiramwo ijambo ry'Imana, kandi bakaba batagize umwimenyerezo nyawo w'Imana, barazunguza umutwe bakagenda Qui le pense ou le dit. bo byumvira cyangwa bakabivugira hejuru cyangwa bakabivugira mu ijwi rigufi, bafite icyumviro kimwe gusa. Bakavuga oh, bajya abantu b'abagorwa, oh ngina n'abagorwa. Ubwo ariko bimeze, Que nous soyons mwibaze ko dushizwe hejuru hano mu isi. Abantu biteze ibyo barashobora gusaza nka Matusalemu. Ibisigaye nabyo abatabyawe mu bwami bw'Imana bazotubona ko tugowe, turabagorwa. Ego namaze kumva ibyo ngo mu buryo bw'imwebo murabakene. Nubwo biri uko ni iby'ukuri, haranditswe ngo hahigwa aboro mu mwebo. Ibyo bavuga nibyo mu bwami, kuko mu bwami bw'Imana ari ubwabo, nibo babuhabwa. Hahimbazwe kandi hashimwe Imana yacu. Hahigwa ababazwa, kuko ari bazokwirurwa. Umurongo wa 4, hahigwa abatekereza cyangwa abagwa neza, kuko ari bo bazoragwa isi. Umurongo wa 6, hahigwa abafite inzara n'inyota byo kugororoka, kuko ari bo bazohazwa. Umurongo w'indwi, hahigwa abagira imbabazi, kuko ari bo bazozigirirwa. N'ibi nabyo bigize umugabane mu buzima bwacu bw'abizera. Hahigwa abagira imbabazi, kuko nabo bazozigirirwa. Abatagira imbabazi, abantu badakoresha ikigongwe, abantu badashobora kugira imbabazi, umunsi umwe nabo bazofatwa mu buryo bwo kutagirirwa imbabazi, ariko abagira imbabazi bazoronka imbabazi.
Verset 8, bénis ceux qui ont le cœur pur umurongo devant w'umunani Dieu. hahirwa abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona imana. nta nkeka ni Dans son psaume, dawidi muri zaburi yiwe yarungitse irisengesho ku mana. Psaume 51, verset zaburi 51 umurongo wa 12 ngo rema muri jewe umutima utunganye, tu le crées toi. atari uko wewe uwiremera ubwawe, ariko aravuga ngo ndemera o mana umutima utunganye. Ce que toi et ibyo wewe na jewe twoshobora kubona ko bitunganye de raffiner n'a ngo pas bikoze neza, ntibikeneye kuba bitunganye kandi bimeze neza imbere y'Imana, biri kure y'ibyo. ngo ndemera o mana umutima utunganye, et restaure ngo moi, rétablis-moi. ngarukana uko niko abandanya gusenga muri iyo zaburi. Verset 8. umurongo w'umunani hahirwa abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona imana. shaka kuvuga yuko ibyo bifatira ku kuba umunsi umwe tuzoba turi mu bwiza, Seulement cela. ariko si ibyo gusa, Déjà ici sur mbere na hano ku isi nous pouvons voir turashobora kubona imana mu bwiza bwayo, mu ijambo ryayo. turashobora kugira kumenya ibyo ikora, hanyuma tukabigiramwo umugabane. hariho ijambo le prophète Ésaïe. mu muhanuzi Yesaya havugwa Ses pieds. ikibanza hari ibirenge byiwe muri Yesaya 60, Et plus précisément neza neza ku murongo 13. wa Ésaïe 10 60. na gatatu. Yesaya 60 umurongo wa 13 haravugwa Verset 13. Les arbres magnifiques ngo du Liban te ubwiza seront amenés, si bw'i Lebanoni buzokuzako ibiti by'amasederi n'iby'imitidari de Virginie n'iby'imiteshi ya shuri mon sanctuaire bizozira hamwe kugira ngo bisharize ahera hanje, où repose kandi aho nshira ibirenge byanje nzohubahiriza. je veux honorer le lieu où ngo repose ngomba kubahiriza aho nshira ibirenge byanje. kuri jewe parole très iri ni jambo rikomeye cyane ry'ingirakamaro. Imana ntiyubaha ikibanza de la bouche aho bayaturisha umunwa loin de hanyuma dans le cœur bakaba kure mu mitima yabo, ariko aho yonyene ubwayo ishobora kugendera hagati na hagati y'ibitereko amatanadu by'izahabu, où sa voix aho est entendue, ijwi ryayo ryumvikana, aho ishobora visite kugenderera, d'être aho présent ishobora kuba ihari dans l'assemblée des mu saints, ikoraniro ry'abera, aho où il peut marcher, ishobora kugendagendera, où se trouve le lieu aho hari ikibanza, aho abantu bakoranira de lui et mu de kuyubaha kandi bakubaha n'amajambo yayo, biteguriye kumviriza ijambo ryayo kandi bagaca bugufi munsi y'ikiganza cy'ubushobozi cy'Imana. là aho où il marche, aho igendera, il parle aussi, ni naho ivugira, là il témoigne, aho yishingira intahe il se révèle, niho yishurira, il sauve, aho ikiriza indwara, aho mbere ibatiza mu mwemu no mu muriro. murabizi yuko Yohana yashinze iyo ntahe y'igitangaza, l'évangile de Jean, biri hano mu butumwa bwiza bwa Yohana chapitre. igice ca mbere. Cette parole iryo aussi jambo ne va toujours naryo droit misi au yose cœur. rinja cyane ku mutima. ibyanditswe n'est mentionné qu'une hano seule fois bivugwa dans les Écritures. rimwe gusa mu byanditswe byera, kandi habwiwe Yohana imbere y'igihe, imbere y'uko Son mandat asohoza qui igikorwa ciwe yabwiwe ibigiye gushika. chapitre 1. Yohana igice ca mbere murongo wa 32. De plus, Jean rendit témoignage en disant, kandi Yohana ashinga intahe ati, nabonye nkemu amanuka ava mu ijuru asa n'inuma aguma kuri we. lui. Verset 20. Murongo Verset 33. wa 33. Moi-même. Mais kandi Jesse bwamumenye,
ariko uwantumye kubatiza mu mazi niwe yambariye ati uwo uzobona nkemu amanuka ajya kuri we akamugumako niwe abatiza buri mpemu yera. Ni nyene aya majambo hano uyu ngo uwandungitse kubatiza yambwiye rimwe rimwe turashobora gutangara kuko ntihari handitse ko Yohana yategerezwa kubatiza, hari handitswe gusa ngo yari ijwi ry'usemberera mu bugaragwa, intumwa itegura inzira y'umwami ikagorora inzira z'Imana yacu. Ariko igihe byari bishitse bisohoye akaba yarageze aho gusoreza igikorwa Imana yaramubwiye mu buryo bwumvikana ibyo yategerezwa gukora. Mbere yashoboye kumubwira ko nkemu azoza kuri uyo abatiza mu nkemu no mu muriro. Murazi hariho abantu bavuga gusa ngo byari ibintu ngo byumvikanye. Oya, esigire ari byiza kuba byanditswe ngo jewe ubwanje sinari ndabizi, sinari ndamuzi. Ni inkuru yawe niyanje. Twebwe twese ntitwari tuzi umwami wacu, ariko twaramumenye. Biranditswe muri Yesaya 60:13 ngo ibisagara aho ibirenge byanje biri nzohubahisha, nzokubahisha ahantu ibirenge byanje biri. Ibyo ntibifate minenegwe gusa, naho gusa umwami ashobora kuba ari, naho gusa naho twizera n'imitima yacu yose yuko ari hari, kandi tukaba twiteguriye imitima yacu yose kumviriza ibyo agomba kutubwira. Mbega ni kangahe basabye Imana ngo ibavugishe? Ni bangahe babisabye? Nk'uko nakunze kubivuga kenshi ngo Mana ngo ruka ijambo ryawe ari rishasha rivuye ku ntebe hanyuma utwishurire. Igihe umwami Imana yarongeze ijambo ryayo rimanutse rivuye ku ntebe ikihishura, byari bitandukanye cyane n'ibyo abo banyedini basenga, ibyo bari bibaza. Mbega ni bangahe ntibasaba iminota gusa, ariko bagasaba amasaha menshi, iminsi myinshi, indwi nyinshi, amezi, imyaka, mu gice kinini bakabisabisha umutima uri mukuri umaramaje. Ariko igihe cyari gishitse, ibihe bisohoye, Imana ikarungika umusabyi wayo umuhanuzi kugira ngo ibyanditswe bisohoze, kugira ngo atugarukane ku ntango, kugira ngo agarukane ibintu byose, asubize ibintu byose mu kibanza uko byari biri ubwa mbere. Abo bantu bose uko ari bibiri, kimwe bagize ikintu uko biri kose. Ntibatahuye ko isaha y'Imana yari ishitse, ko ijambo ryamanutse rivuye ku ntebe rihishuwe, cyangwa naho babandanije gusenga nk'aho menga na kintu kimwe cyashize, mwo kimwe ntibumvise ibyo bumvise, cyane ntibumvise ibyo Imana yari yamaze gukora. Icyo ni icyumviro cyangwa nzi ko guhera ku ntango. Ni gute abantu bashobora kwifata ko barongorwa na mwe mu w'Imana mu gihe ntidushobora kubihakana? Bagize imyimenyerezo myinshi n'Imana, ariko niba iyo myimenyerezo abantu bagirana n'Imana
itabarongora kuza kuri yo kumvira ijambo ryayo n'ubugomba kwayo kugira ngo ubu bahuze n'ijambo ryayo. Ubwo rero nubwo biri uko bajana inzira zabo. None imyimenyerezo ikomeye imaze iki? N'ibintu byiza ibyo tuba twarabayemo, nimba tudashikiriye intumbero, ntihagire umuntu yiyumvira yuko azoshikira intumbero mu nzira ziwe bwite n'imigisha yiwe. Intumbero y'Imana ishikirwa gusa biciye ku nzira y'Imana, nta kundi kuntu bigenda. Reka tugaruke muri Matayo 5 umurongo w'icenda. Hahigwa banguranya cyangwa bakurikirana amahoro, kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Murabizi ko muri kino gihe cacu amahoro byacitse icivugo, ariko turanabizi neza yuko abantu batagira amahoro mu mitima yabo barashobora no guhindura imyiyerekano igamije amahoro bakabihindura ikintu c'akaga, hanyuma bakabibwira ngo ni imyiyerekano bijanye n'amahoro. Hariho abantu babizera canke bo bashaka kuba bizera ariko batigera bashikira ugukurikirana amahoro, badashikira amahoro. Kandi ibyo nabyo biri mu bintu bigize igice gikomeye cy'ubuzima bwacu bwo kwizera. Abantu bose barashobora kubiba umucano, ariko ubwoko bw'Imana bwo bugizwe n'abakurikirana amahoro, bugizwe n'abantu barondera bakurikirana amahoro. Hariho uwundi murongo wa Bibiliya, birashoboka ko ari muri Yakobo igice cya 3 umurongo wa nyuma. Haravugwa hano Yakobo 3:18 ngo kandi imbuto zo kugororoka zibibwa mu mahoro n'ababanguranya n'abakurikirana amahoro. Hariho urubuto rubibwa, akaba hariho ukubibwa, kandi icamwa cyo kugororoka kibibwa mu mahoro n'abakurikirana amahoro. Ninde yakira ijambo ry'Imana? Si abantu bifata ko ari abatunzi mu buryo bw'imwemu nk'uko twamaze kubivuga, atari abantu bifata ko ari ab'imwemu mu buryo bw'imwemu. Baba bamenye ibintu byose imbere y'uko byigishwa, imbere y'uko bihishurwa. Ntibafise uburyo bwo guha ko Imana ifise ibyo kuri, ntibafise uburyo bwo guca bugufi ngo bavuge bati mwami, mbega noba ndi iki ntagufise, noba ndihe ntagufise. Reka twibaze icyo kibazo mu byizigiro byose. Noba ndi hehe? Woba uri hehe? Mbega noba nashoboye gukora iki? Canke wowe washoboye gukora iki? Mbega byose si ubuntu? Mbega si umwami yaduhamagaye? Mbega si umwami yadukuye mu isi akaducungura? Mbega siwe ibyacu dufitiye byose? Mbega siwe mahoro yacu? Muri we igihome gitandukanya cyarakuweho. Abanyefeso 2:14. Muri we yabaye amahoro ku bari hafi n'abari kure uko ari babiri. Abanyefeso 2:17. Ibyo bifatira ku bayuda no ku banyamahanga uko ari babiri, kuko ari babiri hari amahoro bw'uyo. Umwanditsi w'indirimbo aravuga ngo iyo amahoro y'Imana yinjiye mu mutima wanje, atari gusa ibisa n'amahoro, muzobona ko mbere no mu bintu byano ku isi ibyago bizokubita abantu bose ku isi igihe bazoba bamaze kuvuga ngo ubu ni amahoro, ngo ubu rero ngo nta kaga gahari. Abisandika ba 5:3 ngo uko niko abadafise amahoro nyayo n'Imana bazokubitika n'ibyago. Atari abakurikira amahoro,
abo badashobora gukora amahoro n'ahantu gusa aho ijambo n'umwimenyerezo bihuza niho duhura n'ibifatika nyabyo by'ukuri by'Imana. Aho rero niho dukwiye gushika ubu rero yuko ijambo ry'Imana risohoza muri twebwe ibyo ryarungikiwe, kandi turizera ububasha buri mu ijambo ry'Imana kuko Imana iri inyuma yaryo. Nibiciye ku ijambo niho ibintu byose byaserutse byabayeho, kandi biciye ku ijambo niho ishengero ryamagore gusohoka, kandi mbere mu ijambo nyine biciye mu kwiwagira mu ijambo rwose niho ryogerezwa mu ijambo, niho hariho amasezerano ayajyanye n'ubu, kandi uko niko ishengero biciye kuri mwemu bigira kimwe n'ijambo kugira ngo ijambo ricike ikintu gifatika biciye ku ishengero, nk'uko ijambo ryacitse ikintu cy'ukuri muri Kristo. Uko niko bitegerezwa kuba, kandi niko bizomera hamwe n'ishengero. Nimba hano handitswe ibindi bintu muri Yakobo 3, iyi ntumwa izana ibigeranyo gusa, ikavuga no ku murongo wa 16 ngo kuko ngo ahari ishari, aho ishari riri bono kwirema ibice ariho umuvurungano uri ni igikorwa kibi cyose, ariko ubwenge buva mu ijuru. Umurongo wa 17 irya mbere buratunganye kandi ni ubw'amahoro, burengenga, bukunda kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, ntibukekeranya, ntibugira uburyarya, kandi imbuto zo kugororoka zibibwa mu mahoro n'ababanguranye. Kimwe kijana n'ikindi. Hano rero tubona itandukaniro, ahantu hari ibintu biva ku ishari, bitegwa n'ishari canke impari. Tubaye ahantu haba ibintu bivana n'ibindi, abantu ugasanga bafashwe n'ibintu n'ijambo riri muri kino gihe cyacu. Hano rero bijanye no kuba hari kuvuka mu bwami bw'Imana, ugashigwayo tugashigwayo nk'abahungu n'abakobwa b'Imana, hanyuma umwami ashobore kurema, atange, aturemere, aduhe umutima mushasha, umutima wo icamwa camwemo, umutima aho akamere ka Yesu gashobora nye mu by'ukuri kuba. Urubuto nk'uko bivugwa hano ngo imbuto zibibwa mu kugororoka, imbuto zo kugororoka zibibwa mu mahoro n'ababanguranya. Abandi nabo bazoca ku ruhande y'iryo bibwa, ego bazokumva, bazokwakira ibintu bimwe bimwe, ariko ntibazoronka umwuzuro wose w'urubuto. Kandi icyo nicyo kintu nyamukuru. Imana ntirondera abantu bicara gusa ku meza yayo hanyuma bakiyumvira bati aya ibyo sindabikunze, ibi sindabishaka. Imana ishaka abantu baca bugufi munsi y'ikiganza cy'ubushobozi, bakicara ku meza yayo, iyo ishira imbere y'abasi bacu, kuko ubwayo igendera imbere y'ubwoko bwayo. Turizera yuko ari hiri, ko ituvugisha, kandi ko ibereye ko tuyishingira inahe, tukubaha ijambo ryayo, tukariha agaciro gakomeye. Imbere y'uko handikwa iby'ejo Yohana, gushwa kwa Yesu Kristo, Yohana yashize ijambo mu cete cya 3, ijambo rikurikira umurongo wa iby'ejo Yohana igice cya mbere umurongo wa 4,
j'envoie mes salutations aux ngo 7. byinshi Yohana igice cya mbere umurongo wa 4 jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu mashingiro ndwi yo muri Aziya Vous soit donné de la ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri yo qui était iriho kandi yamyeho kandi igira ize que la grâce ngo ubuntu bube kuri mwebwe n'amahoro de celui biva none amahoro yawe bwite akumara iki dukeneye amahoro y'Imana kugororoka kwawe bwite kukumara iki dukeneye ukugororoka kuva ku Mana bikumara iki ukwera kwawe bwite dukeneye ukugororoka kuva ku Mana nta muntu n'umwe yoshobora kwinjira mu bwami bw'Imana n'ibintu azanye wenyine ubwiwe ni gusa hamwe n'ibyo Imana iduhaye niho dushobora kwinjiramo haravugwa hano ndabisoma kandi irindi rimwe ngo ubuntu n'amahoro mu bihabwe biva kuri uyu mu bihabwe ngo n'uyo yariho yamyeho kandi agira ati turabibona base turabona ingene amahoro ahagarara mu buryo bwihuse mu bantu mu buryo bwihuse cyane ariko ibivuye ku Mana ntibyigera bihera ntibyigeze bitangura ntibyigeze bitangura niwe mahoro yacu niwe kwiyuzuza kwacu niwe kwezwa kwacu niwe kwera kwacu ni byose turonka byose muri we nta kintu na kimwe tuzana ubwacu twebwe ubwacu turavuga tuti mwami turi hano twakire twemere tuje ukunyene turi imbere yawe utugire ibyo guhimbara ibyo byose rero tubishyire ku mutima murazi kandi ibyo ari byo ubu atari ukumva gusa twumvise imyaka myinshi ubu rero Imana ishaka kuremamwo icyamwa kandi twasomye mu buryo mu cyete cya Yakobo ngo imbuto cyangwa icyamwa cyo kugororoka kibibwa n'abo bakurikirana amahoro Imana ishoboye kutugira abantu bazana amahoro ntituzasubira kugira imihangayiko urubuto rw'Imana urubuto rwo kugororoka ruzoba rubibwe ku bwawe no ku bwanje kandi ruzosohoka ariko igisabwa icyangombwa ni uko Imana iba yatugize abantu bazana amahoro hariho umurongo wo muri Bibiliya twese tuzi neza muri uyo ko Imana yakuyeho urusika rw'urwanko twese ikadukoraniriza hamwe mbega uwo murongo uri mu Bifilipi cyangwa mu Bikolosayi nta nkeka mu Bikolosayi kabiri reka turabe nimba yoba ari uwo Abikolosayi kabiri dore ku murongo wa 13 kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'imicumuro byanyu no kudakibwa kw'imibiri yanyu Imana yabagiranye bazima nawe imaze kuduharira ibicumuro byacu byose umurongo wa 14 ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimo amabwirizwa caduhama ngo cazibira agakiza kacu igikura hagati yacu nayo ikibamba ku musaraba ariko hategereza kuba hari irindi jambo siri nariko ndarondera urakoze cyane n'umutima wose iryo niryo narondera ni mu Banyefeso kabiri dore ku murongo wa 14 ngo niwe mahoro yacu
une seule et même chose, kuko yahinduye ya macakubiri kuba kimwe, mur de séparation, ahomvoye ca gisika co hagati par l'offrande de son cadutandukanya, ubwansi amaze kubuhinduza ubusa umubiri wiwe. corps. Verset 15. Supprimer la Umurongo wa loi, 15 commandement nibwo byagezwe bimwe mabwirizwa pour ava mu byashinzwe, les deux en sa personne, kugira ngo muri we ya macakubiri ayaremwe nk'umuntu umwe musha, ngo azane amahoro atyo. Nous avons maintenant lu ce terme dans 3 passages bibliques. Iri jambo twarisomye ahantu hatatu hatandukanye muri Bibiliya. Abakurikirana amahoro, abazana amahoro, ngo hahigwa abazana amahoro. Hano twasomye ngo twahinduwe abantu bazana amahoro. Hanyuma muri Yakobo ngo imbuto zo kugororoka zibibwa kuri abo bakurikirana amahoro. Uwo ashobora kuba ari nde? Bashobora kuba ari bande? Nabo gusa abo Imana yegeranye nabo amahoro, ababonye amahoro hamwe n'Imana. Dushobora gusa kuba ico Imana yatugize. Isi y'ibyibazo gusa isa niba Imana, isi ya kidini, isi irashobora kuba isigasize ibyiyumviro bitagira aho bigarukira, ariko iyo uhuye n'ibintu nyabyo hanyuma ukabihuza, kurota kose, ibintu byose byo kwibaza by'ibyiyumviro by'umutwe byose birazimangana. Aho rero niho tubona mu bwina ico turi nyaco. Rero ntibingoye cyangwa ntibitugoye twebwe kubona ico turi mu by'ukuri, kubona by'ukuri katagana kimwe turi, ariko turashobora no kuvuga neza tuti kubw'ubuntu ndico. Ibyo rero biva kuri jewe, kugira ngo ntihagire umuntu wo mu mubiri yishimagiza imbere y'Imana, ariko icyo turi tukiri kubw'ubuntu bw'Imana. Abikorino ba mbere 15 umurongo w'10. Rero ugucungurwa gushoboye gucika kuri twebwe igifatika c'ukuri c'Imana, ikigongwe cuzuye, agakiza kuzuye ubuntu, amahoro hamwe n'Imana biciye mu mwami wacu Yesu Kristo. Ntibibe ari kwihata kwawe cyangwa kwanje, ariko igikorwa cyo gucungura cy'Imana yacu biciye ku maraso yamenetse kubw'ijambo no kubw'amwemu mu buzima bwawe no mu buzima bwanje. Aho rero icamwa cyo kugororoka kizodudubiza, kuko bizobibwa mu mahoro kuri abo bakurikirana amahoro. Ibyo nibyo twasomye, kandi ushaka gushiramo abantu bashiramwo umucano abagiriye nabi Bibiliya, ibyo nibyo cyangwa sibyo? Ibyo ntibikwiye gukorerwa uko. Umuntu wese ategerezwa gufata ijambo ry'Imana nk'uko nyine ryanditswe, ataciyongeyemwo, atongeye ko akantu na kamwe. Ariko urubuto rwo kugoroka rubibwa mu mahoro n'abo bakurikirana amahoro, si ku bandi, si ku bandi. Niba abantu babibye umucano cyangwa kutumvikana, urubuto ntirukura muri bo, nk'uko kimwe ruranigirwa muri ibyo, cyangwa hari ikintu kiba ntacyo biba bivuze imbuto zabibwe ingene zingana. Urubuto rw'Imana, urubuto rw'ugororwa rw'Imana irondera muri wowe no muri jewe, ubwo irondera guhera uyu munsi ntiruzoba ruri ngaho, kandi ntiruzobibwa mu mahoro, kiretse n'abo gusa bakurikirana amahoro. Kuri ibyo rero Imana iduhindure twese kubw'ubuntu,
jewe nawe Si en ces moments, nous prenons niba muno mwanya dushize ku mutima kandi tukamenya yuko tutarabiba, ce n'est pas grave. aho rero si bikomeye, si bibi cyane, ahubwo ni ikintu ciza. Nous sommes alors aho rero regardés dans le miroir turiraba de Dieu, mu kiyo c'ijambo ry'Imana, et nous nous sommes vus, nous-mêmes et personne d'autre. tukibona gusa ntitubone uyundi, tukimenya Et nous venons au Seigneur tel que tukaza nous ku sommes. mwami nk'uko nyine turi, tukavuga tuti mana yizigirwa, Beaucoup de semences ont été semées. imbuto nyinshi zarabibwe, Peu ont germé. nke nizo zakuze. Terre de fruits. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. ntikibona imbuto. mwami ngira akagongwe, fasha, ngira umuntu Qui procure la paix. akurikirana amahoro, umunyamahoro, umwana w'Imana mu by'ukuri yacunguwe, yabohowe, umuntu Qui est né de nouveau. umuntu yavutse ubwa kabiri biciye ku ijambo no kuri mwemu Parvenu à une n'amaraso, vie yashikiriye ubuzima bushasha hamwe n'Imana. Umuntu qui a trouvé la paix. yabonye amahoro n'Imana. Il est alors quelqu'un qui procure la paix. rero ni umuntu akurikirana amahoro, kandi Cet artisan de paix que l'on ni sème abo maintenant, bakurikirana amahoro, les dernières graines abo nibo et malheur biba à celui izo mbuto za nyuma. rero haragowe umuntu akoreshwa n'umugwanizi kugira ngo abibe mucano. Nimufate ijambo ry'Imana minenegwe, rirakomeje nubwo tutadoza ijwi hano, ntinakenewe. Ijambo ry'Imana rirera cyane, ririnjira sépare. rigatandukanya imwemu ingingo n'imisokoro, rigatandukanya ibyumviro Des cœurs et révèle by'imitima, rigahishura ibintu byose. en cette heure. ubu rero kwino saha Parfois une révélation particulière. rimwe ubu tukumva ingamashuri wadasanzwe, nimwumvire rero mwemu wo gushirirwa abaye kuri twebwe kuno mwanya. Prions par le biais de cette twohabwa biciye kwino mirongo y'ibyanditswe, nous avons lu une niyo twasomye tworonka uguhishurwa kuva ku Mana nk'uko kutigeze guhabwa umuntu n'umwe, a peut-être vu quoi que kumbure bitigeze bibona ibyo ari byo byose. Uguhishurwa kose, devant Dieu, kubaho imbere y'Imana, kuzana icamwa c'Imana, de cette parole. bitegereza ko bivuye muri rino jambo, kandi bikaba bishingiye muri rino jambo. Ce que Dieu veut, nibyo Imana ishaka kutubwira kuno mugoroba. mon peuple, bwoko bwanje, je veux vous transformer. ishaka kubahindura, Menez à bien en vous mon œuvre. nkore neza igikorwa cyane cyo gucungurwa. Naberetse inzira kugira ngo mubishikeko, kuko Les fautes sont payées. kuri jewe L'acte de condamnation amakosa yararishwe, icete cyadutsindisha cyaratabuwe, urusika rwo gutandukanya rwaravanyweho. Umwami uyu munsi aradusemera ngo ndamahoro yanyu atugire jewe nawe, atugire twese abantu bakurikirana amahoro. uko rero niko tuzoragwa ubwami bw'Imana. turashobora kuba tubizi neza yuko urwo rubuto rw'ijambo ruzozana icyamwa cyo kugororoka mu mahoro bwabo bose bari mu mahoro n'Imana, bafise amahoro n'Imana, kandi la paix et procure la paix. abanyamahoro bakurikirana amahoro ahantu hose bagenda. Imana idufitiye ku mutima, kandi ndemezwa yuko izobikora ku bw'ubuntu. Izina ryiwe rishigwe hejuru. Amen. Et prions. Turahaguruka dusenge. Père céleste, Data uri mu ijuru, je suis venu ici ce soir sans y être naje hano uyu mugoroba ntabyiteguriye. et je te remercie maintenant pour ta sainte Ndagushimira cyane kubwo ijambo ryawe ryera ry'igiciro. Seigneur. Mwami, Que puis-je te dire? mbega nukubwira iki? Tu es un Dieu fidèle. Uri Imana yizigirwa, Sauveur bien-aimé, mukiza mukundwa. tu t'es assis. Tu n'as pas fait de conférence. Waricaye, wagize amanama cyangwa ngo uvuge imvugo ziri hejuru cyane, wigishije ubwoko, Réunis wa tes disciples autour de toi. koranirije ubwoko, Comme tu l'as abigishwa fait bawe avec nous bagukikije aujourd'hui. kuko wabikoze uyu munsi. Mwami,
Que tes pieds mwami reposent ibirenge byawe bibe muri kino kibanza, ce lieu, te soient consacrés. iki kibanza ugishikanigwe Peuple, n'ubwoko bwose bukoranira hano muri kino kibanza écoutez kugira ngo parole. bwumve ijambo ryawe, Pour ce temps, biba muri kino gihe mu mahoro kugira ngo urubuto rwo kugororoka rududubize rugaragare muri abo bose bakurikirana amahoro, abo bose b'abanyamahoro. Mana mwami wizigirwa, ces passages bibliques wandike iyi mirongo ya bibiliya ku mitima yacu biciye kuri mwemu, kugira ngo buri gihe parole est twibuke ko ijambo ryawe ari ry'ukuri. Mwami fais-moi miséricorde. ungirire kigongwe, utugire kigongwe twese, ugendere hagati muri twebwe, Parle par ta parole et par uvuge ton esprit. biciye ku ijambo ryawe no kuri mwemu wawe. Mwami wizigirwa, Révèle pour moi et pour nous umishurire uduhishurire twese ibyo twazirikanye ko uyu mugoroba ne revienne ijambo pas ryawe à vide, ntirigarukire ubusa, ariko risohoze ico envoyé. warirungikiye. Dieu fidèle. Mana yizigirwa, Adoration gusengwa et gloire n'ubwiza bibe ibyawe d'éternité mu bihe en éternité. bidashira no mu bihe bidashira. Amen. Amen.